Igihe mushinga ntagira amahoro Richard yatuzanira ibikoresho vyacu twamushimiye cyane kuko twabonye yuko harimo ni vyiza kugira dusubije ibikoresho vyacu nuko babona yuko bagomba ko imigenderanire y'amakuru vyigenga na leta iba neza wari yatwaye ivyo bikoresho nta bubasha arabifitiye ni kakagazo ngira umuntu abasha kwerekana ingufu ziwe muga twamusavye mukuru wa sense ko yoza arahimiriza akabwira abantu yuko amenyesha amakuru atarabasiba igihugu bamunye kuri tena ariko afata amafoto ariko arandika arondera amakuru ntibace umuntu wese ngo nuko ngo yoba ngo akora ku kirimba ngo acunga umukuru w'igihugu acaza nguzana ibikoresho no siko bimeze umuntu akwaka ibikoresho abafitiye ni ibintu birebire mu bisanzwe akazi dukora n'akazi constitution y'u Burundi duhera uburenganzira je rero navyakira neza cyane kandi sigomba kubiteba ko vyarabaye ndibaza uwo muntu ko atamuntu mu presidence yamutumye nibantu biyadukiza bakagira ngo bari kwagira neza mugabo baba ariko baratukisha batera urubwa abo bagira abo bakorera ni vyiza cyane rero twaryohewe.